Kiriku afata mu bibanza bitanu vya mbere bro. Yeah. Kuko ugiye kuraba umuntu aririmbira imbere ya nyene icubahiro. Ubu novuga neza yuko ari abana ari karabera citegererezo. Ku myaka mika afise hari abantu benshi babana bako baramwumviriza akavuga ati ndakeneye yuko nzomera nka Kiriku. Iyi new generation. Yeah. Ba Linoji, ba Dramati, ba Kiriku. Yeah. Hari ivyo bariko barakora. Baluriro batakoze imana. Ariko bano baririmbyi nabo bashasha. Hariho ukuntu tutarabona umuntu azomara imyaka myinshi nk'Haruriro canke Big Fizzo muri no muziki. Urabona neza yuko ari umuririmbyi yarazanye hiti. Umwaka weze ari Fernando, uyu mwaka ni Kiriku. Fernando yaciye agenda, kundi mwaka hazogenda undi Kiriku nawe agenda. Fizzo iyo ataremiye content, hari abaririmbyi bamwe bavuga ati twe twarashitse. Ukwitwara kwiwe kwaratumye abaririmbyi benshi bavyuka. Canke abapromota benshi bavyuka akavuga ati ati vya bintu rero nuko kubera Big Fizzo yaje aca batamwe iyo content y'abantu bose baca baravyuka araheza aravuga abaririmbyi ati nta muririmbyi numwe yigeza nyemeza mugana rero kwero rero profita rero ni yavuga rero yasohoye indirimbo urabona neza yuko abantu benshi ntaho bigeze bamenya ariko kubera content Big Fizzo atanze irori raragarutse kuko ndazi n'ama media menshi muko muramurondera rero byarabonetse neza yuko Big Fizzo naho yadekunyara akavuga kajya kantu ari ibintu byavugishije abantu benshi nza gutahura yuko muri bano baririmbyi bari ngaha mu Burundi habuze uwoza araboneka nka Big Fizzo kuba mu content creator kugira avugisha ama media umuntu je amaze kubona yoshobora yo ibintu bya Big Fizzo ndavuga yuko ari Sadbi barazi gukinisha ama media. Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana everybody. Nitwa MC Goragoza ubugira kandi kuri Kings Family Burundi. Reka ndamutse abadukurikirana bari hanze batari ngambwije cyo Burundi, reka ndamutse abari Arabia, America, abadukurikirana bari Dar es Salaam, abadukurikirana bari Kenya, Mombasa, abari South Zambia, abari mu mihingo igitandukanye. Tutibagiye abi wacu bo ngayi wacu mu gihugu cyo Burundi. Nawe wamaze gufyonda subscribe. Turabakunda cyane. Nama mvuga ati nzobicapa ko mugabo uwo mwaka ni wahera undi mwaka tuzotangura namaze kuba ngarukana umutumira dasanzwe numuvuga butumwa mwizina rya Ana Share cyane cyacingo mukanyoshira amaze gushinga ariko umeze neza man je ndashima wavyutse neza ndashima Imana cyane gose ariko twagarutse nyene urabona neza yuko twagarutse muri brand ikaze Kazima Imana inkunda uraberewe asante Kazima Imana inkunda turamusare na Big Boss urazi yuko Rura yani pop Rura ariko urabona neza yuko tunashimira cyane abakunzi ba Kings Family Burundi ubona neza yuko ikiganiro twakoze ryari twarose ama commentaire y'abantu benshi chavugishije benshi ego ariko turigarukiye kandi cyane my brother amafreshera kuma wapireka amafreshera uri single wogira fresher uri single abasingle boy ndabaramutsa cyane ariko nizere neza 2026 yuko bazoronka ihaha novuga kari haha urubavu ego neza na neza umutama Big Fizzo ati ndiviriye mu Burundi bwanyu ego biza kuboneka ko muri bamwe ati yoba yogofye game asanze ari umuriro oya ariko urazi neza yuko mu misi yahera urazi yuko Big Fizzo yakoze yerere kuvuga yuko muziki utigeze batigeze wavansa kuva yaragiye ariko ubona neza yuko ari ibintu byavugishije abantu benshi nza gutahura yuko muri bano baririmbyi bari ngaha mu Burundi habuze uwoza araboneka nka Big Fizzo kuba mu content creator kugira avugisha ama media umuntu je amaze kubona yoshobora yo ibintu bya Big Fizzo ndavuga yuko ari Sadbi barazi gukinisha ama media byarabonetse neza yuko Big Fizzo naho yadekunyara akavuga kajya kantu aho ku munsi wuno munsi ku munsi weje yafashe rutemikirere siko erega Big Fizzo si wa muntu yoririmba umuziki ngucuba hit oya kuko Big Fizzo yarakukurutse man siko no mu legend ubu hari generation yabakiri ku yabalinoji ba Sadbi nibo bari nyuma ya Sadbi niyo mukuru wabo kuko
hari abaririmbyi benshi basohora indirimbo kugira bibutse abafana b'umuziki yuko turacariho mu muziki ariko twarasezeye twaramanitse ibirato siko bivuge ko rero ko Fizo uno musi nibwo dusohorera igikorwa avuga ati ndiko ndibutse afise abafana biwe siko afise abafana biwe kandi abo bafana biwe baramenya ko indirimbo yiwe yasohoze ariko niza kuba hiti ntiyakiri kwanihe canke niya Sadbingo Kirisesi kuko Fizo ari muri rurungano rwa ba Lilo araririmba kugira yibutsa abantu man siko kuko turavye nka kera babahaga ba Christophe Matata naho boza ubunyene saba legend kandi bakaze cyane nyuma ya ba Big Fizo ariko bagasohora indirimbo bro na iyo ndirimbo yabo niyo bahiti oya ahubwo babibukije abafana baba Matata yuko bagihari muri no muziki naho bamanitse ibirato bano bantu rero ba legend barakwiye yuko kwemera neza yuko iyi new generation ba Linoji ba Dramati ba Kiriku hari ivyo bariko barakora baluriro batakoze man nivyo rero bari kwa diaspora yarabaye mu diaspora cyane ariko umve neza yuko hari ivyo batakoze ariko bano baririmbyi nabo bashasha hariho ukuntu tutarabona umuntu azomara imyaka myinshi nk'Haruriro canke Big Fizo muri no muziki biranagaragara cyane urabona neza yuko ari umuririmbyi yarazanye hiti umwaka weze ari Fernando uyu mwaka ni Kiriku Fernando yaciye agenda kundi mwaka hazogenda undi Kiriku nawe agende man nivyo nyene niko rero bimeze yego uriko uragerageza kuraba Big Fizo umwanya yaramaze ngaha mu gice cy'u Burundi ni nakayeka kunguro yoba yarahaye bajya abandi bajya batunya biwe basi nukuwe kuntu basi ubona ko yitwaye atari neza kandi ari neza oya ahubwo ukwitwara kwiwe kwaratumye abaririmbyi benshi bavyuka canke abapromota benshi bavyuka akavuga ati ati vya bintu rero nuko kubera Big Fizo yaje aca batamwe iyo content y'abantu bose baca baravyuka araheza aravuga abaririmbyi ati nta muririmbyi numwe yigeza nyemeza benshi bana amajambo Ruriro arasimbiye kuri microphone iki niki siko ariko umve neza yuko Fizo iyo ataremi iyi content hari abaririmbyi bamwe bavuga ati twe twarashitse ako niko kungukuye habo tushima Imana ko yaje hageze akavuga ari rya jambo kandi iryo jambo yarivuga hakagira bamwe rikorako basohoye amahit song ariko bakabona neza yuko naco barakora kuko Big Fizo yatavuga iyo jambo hariho abaririmbyi b'abartiste bamwe bari kumuduga ku mutwe nka umengo sumu legend canke na iki niki mugavuze rya jambo ushaka ubu yuko ubufise hit acavuga ati hasi ndakora atahubwo rero reka mbandanye nkora ndabe yuko benshi bazovuga ati nakoze yego Gundos uko urashobora kuraba Kiriku kugeza uno mwanya Kiriku ngaha mu gice cy'u Burundi umushira mu kibanza kimeze gute Kiriku afata ibibanza vya mbere afata ibibanza vya mbere kandi ubu novuga neza yuko ari abana ari karaberi citegererezo ku myaka mika afise hari abantu benshi babana bako baramwumviriza bakavuga ati ndakeneye yuko nzomera nka Kiriku siko afata mu bibanza bitanu vya mbere bro kuko ugiye kuraba umuntu aririmbira imbere ya nyene cubahiro canke basi ana nk'ijya Stade Intwari Stade Intwari babona neza yuko baririmbye hamwe Fizo na Melanin Boy hamwe na Kiriku akiri nibo baririmbye kuri Stade Intwari ariko muri abo batatu bose niza haba promota ba mwa postinze ni ya Kiriku aha nihe abantu bose bararirimbye kandi Big Fizo yararirimbye bien na Melanin yararirimbye bien ariko kubera cha kibanza rero Kiriku ariko arayobora umuziki nta gifise imyaka mike bica bitera yuko aduga aza kuba muzambere kaya karirimbo kiwe yagashikana kuri stade abantu bagakoma induru mbege ndakubaza ubona ko Kiriku bizohava bimworohera cyane urazi ko abaririmbyi bacu b'abarundi cyambere cyo cyo baraburirwa na hit ego Kiriku ntuzohava usanga hitira mu boreje agiye gukora ivyo atokotse oya
nivyo umuziki kwanza droge ya mbere mani, droge ya mbere ni kwibona. Kubona neza yuko washitse. Siko? Ahubwo Kiriku azarabe ndavuga staff yiwe canke management yiwe. Arabe mbega ati management yanje yoba intwara mu nzira arizo. Nziza. Ati mbega vyoba bimeze gute? Kuko urabona neza yuko bino bintu vy'umuziki biraguye yuko umuntu yakuvuga ukacushavura cyane. Siko? Umuntu yakugira uku ukacuduza ishavu byatari. Siko? Kuko ivyo bintu utavyihanganiye uyu muziki ubukugoye. Umufana mwahura akagutuka direct aho nyene kwibana mukaje mufatana mu mashati man. Siko? Niki gituma ariko navuga yuko Kiriku azarabe management yiwe yuko yo bimutwara mu nzira nziza kuko 2026 ntiduhave dusanga Kiriku nawe nyene yagize iki yaguye hasi yazima rorira gumatakamba aja ku maradiyo aja ku mativa avuga ati umuziki wacu rero ubu rero bavuze yuko katacho twakoze kandi amahiti yarabaye yisura umutama nyene yari ya Big Fizzo tukiri ngaho nyene mugana rero kwero rero profita rurazi gituma no profita rero ni yavuga rero yasohoye indirimbo urabona neza yuko abantu benshi naho bigeze bamenya ariko kubera content Big Fizzo atanze rero raragarutse kuko ndazi n'amamedia menshi muko muramurondera rero nibyo ndi nakubarira rero azoza turamwibukira muri izi nyene siko kuko si umuntu azosohora indirimbo ngo icibahita ubwo nyene byoroshe kuko abana new generation bafise amarasa ashushe siko Lolilo ariko Lolilo kweri mu legend yamya pambana aguma twibutsa Lizo kandi ni mu baririmbyi ba mbere bameze neza muri industry ni Lolilo nta media nimwe yigera yimwe ikiganiro man siko kandi ni wa muntu ubona neza yuko yicisha bugufi rero no muri legend ariko munyakabigara ashobora kuva nko ngaha gushikahariye n'amaguru man alez kandi ari umuntu w'umustar azwi ari mu baririmbyi bake bafise iyo ngeso hari umuntu mu underground aheruka kwinjira mu muziki afise karirimbo kamwe yambare yuko atoja muri Ville na Bis umwigeme cyangwa umuhungu uyu muhungu ngo ntiyogenda muri Ville na Bis kubera kamaze kuba hit akaririmbo nyene kamwe kana ku karirimbo nafise hit nika karirimbo nyene aba promoter nyene baga promotinze bagiye kuri TikTok barakora ama challenge ubu rero urabonye neza yuko utoshobora gufata Bis man 6 n'ikindi ngorane reka twivire kuri ibyo twizire ku musore wacu D1 tirimbo ubona ko bya ndirimbo ihava iza kurangiza umwaka iyo ndirimbo ya D1 iraryoshe ikiziri kirakundwa cyane indirimbo ya D1 iraryoshe kandi azineza yuko hari n'abaririmbyi bamwe ko baragira ubwoba man siko bariko barabona ate bana D1 kuba nikundira umu DS man ijya ndirimbo ija ahantu hageze muri zimpera z'umwaka warabanye neza yuko hasohotse indirimbo ya Wiz Design bari kumwe na Linoji na Melanin ariko nico ngomba dodo nico nza ugomba turagishikako kubera iyo ndirimbo lekasha iri imbere kubera iyo ndirimbo lekasha iri imbere kandi wibuke neza ko na Madese yavuze ati uduterme twanje basigaye batwiba ati rekasha acasha ayumva hamwe uvuga ati neza yuko bigorana cyane yuko hari umu artist azosohora indirimbo kuri iyi ndirimbo ya D1 kuri indirimbo ya D1 biragoye yuko hazosohora indirimbo uco yifata kwenye direct ngo yiceko yego abataraja kuraba indirimbo ya D1 bazi bagende kuyiraba kuri YouTube yiwe D1 official turaza dukorokera nyine kuri no ndirimbo yaba basore batatu n'abasore ubona neza ko bari muri game bari muri game ariko mugabo abaririmbyi b'abarundi ko iki badakorera promotion ndirimbo zabo oya bari nivyo barundi ugiye kuraba promotion ya Randiri ya Rinoji na promotion ya Melanin na Wiz Design bayishitse hamwe bo kubaka ikintu gikomeye urazi ari ikintu abaririmbyi bacu nyene bafise kikosa urabona na Chris Brown arafise aba promoter biwe man
Chris Brown ibaza igituma none baza mu ba Diamond baza mu Burundi bagatuma ko conference de presse cyangwa akaba afise ba Baba Levo bamutambira ku mbuga afise aba promoter biwe hariya agira kiniki man umu artiste atazi gukoresha promotion yo kurondera abantu kugira mu promoting bro na Sadbar afise aba promoter ariha akakubara ati mari mikashi wawe ndakurungikira kanoti uze guposta indirimbo yanje ariko wewe Wiz Design indirimbo ya Wiz Design urasohoye indirimbo uci witerera hejuru siko izosa mu wisha hariho abantu mani hari abantu kenshi muri industry bamaze kwaguka uje kumubarira ati ngo mfasha ngo service yakubari ati ama mega nkoresha kandi urazi kano kazi naki wanje ati imananje fana kugira ndabo kungene mbaho Wiz Design ijya ndirimbira ryoshe ariko Wiz Design yarakoze ikosa indirimbo yayitereye hejuru ari bagira kuvuga ati jereka ndondira aba promoters bagiye batandukanye abarimvyi bacu barafise iyo ngorane siko bo burasoye indirimbo kandi iyo ndirimbo mani ariko bahidi iraryoshe bayikorera n'ama challenge kuri TikTok bayikorere ku mbuga zigesanzwe Maria ndirimbo yobahita ariko ni vya bindi nyene uza gusanga yuko hari abantu bamwe babonye kumengo barasoye indirimbo baciye bayiterera hejuru iyo ndirimbo izosama abafana biwawe gusa nabandi bazoyisama abafana biwe ku mutima yego nikiye kintu twogenda duhanuye abaririmbyi b'abarundi mbega iyo uri kurakora ikintu igikorwa ubukwiye kubigenza gute gicira inzira uzi neza yuko ufise indirimbo kora base base man base simbi kinisha imitima y'abantu kinisha aba promoter birukange bagende gupromotinga bakurondere bavuga ati naka byagenze ukunuku siko iyo ndirimbo yawe yicira inzira mu abantu bose bavuga ati atuye muntu yarayiciriye inzira wo urasuye indirimbo nta base nta man urunavuga gute na content ukreye kuvuga ati ngira mvugisha ikiniki urazi neza yuko indirimbo ya Rekasha kesha ahantu vyavuye kuri base bakinye Starboy hamwe na D1 batukana cyane ku mbuga ariko Starboy niwe mu King Video mu ndirimbo ya D1 umva karaga kino man abarimvyi bacu nyene kugira bashike kure bazi barakiriya content bakina base simbi base ni ya base nyene ivuza kugufasha kugira utrending uvugwe hama nitwigengesere yuko umuziki wo dutunga cyane wonyene ahubwo turama n'indi migambi dukora urashobora kuronka inoti waronka inoti uzikoresha umugambi hamugasanga ejo naho umwana wabuze mubarira ati ngo jewe ngo nari umuririmbyi ngo nari umustar kubarira ati papa wabikuyemo iki gasanga n'umwana bro man ntanagutahura yuko wigeze kuba umustar canke kuba wigeze ikiniki shigitumba neza yuko bino bintu ubikuyemo inoti gerageza ya noti uraba umugambi uyikoresha ego reka tugushimire ebana asante sana nibaze nitwasaho gutuma ko ebana gose ndabakunda cyane ariko munkurikirana cyane kuri ana share ego asante sana reka rero tubanaye tubashimira cyane mwe mudukurikirana muri ngamwe igice cyo Burundi cyangwa muri hanze y'igice cyo Burundi murabo kwizega cyane ebana tuzona bicapako